Salut bakunzi b'ikiganiro Weekend Choice, twamaze kugera mu kiganiro Weekend Choice aho tubategurira indirimbo zitanu zibafasha guhimbaza weekend yanyu ikaguma igenda neza. Turera ku ndirimbo ya mbere, indirimbo ivuga ngo ndaguhimbaza y'umuririmbyi Patient Lopez ari kumwe n'umuririmbyi Apollinaire Habonimana. Indirimbo ivuga ngo ndaguhimbaza mwami, ubereye gushimwa, urabereye, urakwiriye, ni Imana yonyene ikwiye guhimbazwa, nta yindi Mana yohimbazwa, nta yindi Mana yoshigwa hejuru uretse Imana yonyene. Rero Imana ishobora kuba yarakwiyeretse mu buryo butandukanye, rero wumve wohimbaza Imana, wumve wo kwifatikanya n'iyi ndirimbo canke n'abaririmbyi mu guhimbaza Imana. Reka rero uje ku rubuga rwa YouTube uyikurikirane, wandika ndaguhimbaza y'umuririmbyi Patient Lopez ari kumwe n'umuririmbyi Apollinaire Habonimana, igume iguhezagira kandi igume ikwegereza mu mwanya mwiza wo guhimbaza Imana. Iyi ndirimbo igira kabiri, ni indirimbo ivuga ngo warakoze Mana y'umuririmbyi Samuel Praise ari kumwe n'umuririmbyi Obed Zawad. Indirimbo ivuga ngo warakoze Mana, akira amashimwe. Imana ishobora kuba yagukoreye ibitangaza muri ino ndwi, ukaba ugeze muri weekend ufise intahe n'amashimwe y'ivyo Imana yagukoreye guhera ku wa mbere. Imana yarakwiyeretse canke imaze gukorera ibirenze, imaze gukorera vyinshi mu buzima bwawe. Reka rero wumve yo kwifatikanya n'iyi ndirimbo mu gushimira Imana, mu kuyiha amashimwe, mu kwibwira ati Imana warakoze kubona waranyeretse. Ja ku rubuga rero rwa YouTube uyikurikirane, igufashe guhimbaza weekend yawe kandi igufashe gushimira Imana kuvyo yagiye gukorera muri ino ndwi. Iyi ndirimbo igira gatatu, indirimbo ivuga ngo shimwa Yeshua y'umuririmbyi Giselle. Indirimbo ivuga ngo shimwa gitandara, niwe Mana nzima, niwe Mana ihambaye, kandi ko Imana ni Imana nzima, ni Imana igenda itwiyereka, ni Imana yakwiyeretse, ni Imana yabanye nawe. Urashobora kuba hari ivyo Imana yakoze, Imana irashobora kuba uburyo yoba yarakwiyeretsemo butangaje nawe ubwawe utari witeze, canke Imana ishobora kuba yabanye nawe durant ino semaine yose. Reka rero wumve woshimira Imana, reka wumve wo Imana ati Imana merci, ndagushimiye kuvyo wagiye inkorera canke ukuntu uri kuranyereka mu buzima bwanje. Reka rero uje ku rubuga rwa YouTube uyikurikirane, wandika shimwa Yeshua y'umuririmbyi Giselle, ikomeze kwibutsa ko ivyo Imana yagiye gukorera atari kubw'inkomezi zawe, ariko ubwo Imana yagiye mu ruhande rwawe. Iyi ndirimbo igira kane, ni indirimbo ivuga ngo no mukurahe y'umuririmbyi Alvera Muhimbare. Indirimbo ivuga ngo no mukurahe, no kurahe Imana inkunda, ninde wundi yo nkunda nk'Imana, ninde wundi yo nkunda nk'Imana, ninde wundi yo nkunda nka Yesu. Imana ishobora kuba yarakwiyeretse, kandi Imana ishobora kuba yakweretse mu buryo butangaje. Reka rero wumve wohimbaza Imana canke wumve woshimira Imana. Nta wundi muntu ahari yo gukunda, nta wundi muntu ahari yo kwiyereka canke yo gukorera bimwe vyose Imana imaze gukorera uretse Imana yonyene. Reka rero wumve ino ndirimbo ikubera isengesho canke ikubera indirimbo, wumva wabwira Imana nta handi numva no gushimira canke nta kindi mfise no gushimira uretse gukubwira merci, kandi wumve ko atahandi wokura novuga ngo urukundo rw'Imana atari mu Mana yonyene. Tuje rero ku rubuga rwa YouTube tuyikurikirane, ikomeze duhezagira, ikomeze tuma weekend yacu igenda neza. Iyi ndirimbo igira gatanu ari nayo ya nyuma, ni indirimbo ivuga ngo inanga y'umuririmbyi Yannick Yota. Indirimbo ivuga ngo ku musaraba warambambiwe, ku musaraba niho wanyerekeye urukundo, ngo mbega urukundo. Nta wundi muntu canke nta yindi Imana yari kwemera kuja ku musaraba kugira ngo iducungure atari Yesu yonyene. Ubwo n'urukundo Imana yashoboye kutwereka, ubwo n'urukundo Imana yashoboye kukwereka. Ushobora kuba rero ubona umenga Imana ntikigukunda, canke ushobora kubona umenga ubuzima bwawe ntiburiko buragenda, ntiburi ku murongo, canke urababaye bivanye n'ibiriko biragushikira, canke n'ibiriko birakuba ko mu buzima bwawe. Ariko wumve ko Imana igukunda, wumve ko Yesu yagupfiriye kugira ngo uno musi widegenze, kandi kugira ngo uno musi umukunde kandi umushimire kuvyo amaze kugukorera. Reka rero ino ndirimbo guhezagire, ikwibutse ko Imana ihari ku buzima bwawe. Uca ufata inanga yawe rero uhimbaza Imana, utazira Imana, ushimira Imana ku rukundo rwawe n'ingene iguma ikwiyereka mu buzima bwawe. Ikiganiro Weekend Choice rero kirangirenga, ariko izi ndirimbo zose zisanga ku rubuga rwa YouTube. Tugende tuzikurikirane, zitume weekend yacu iryoha kandi igenda neza nk'uko tuvyifuza. Hamwe na Weekend Choice twemeze duhezagirwa naho gutaha.